dusimbira hariya mu mugwi wa FC Barcelone turabona umusore akiri mutoya cyane Lamine Yamal yasinye amasezerano yo gushika muri 2030. urumva munyamakuru yingira ngo ni nk'imyaka 5 gutya irenga ni 6 kubera ko turi muri 2025. uyu ni umusore akiri muto cyane. turabona ko iyi nimero wabashe kumuha ni nimero y'aba legend ba FC Barcelona, hariho ba Maradona, ba Ronaldinho gushika kuri Messi, nubwo Ansu Fati bitamuhiriye, ariko iyi nimero ni nimero dasanzwe hariya mu mugwi FC Barcelona. Rero uyu mupeti bakaba yabashe gusinya amasezerano, aribwo bwa mbere gisinya amasezerano, kuko mwibuke ukuntu yaduze nk'umwana wo muri La Masia, abasha gufatisha nimero ndetse agifite imyaka mikeya cyane, akaba anafite nayo mateka kuba yarakiniye ikipe y'umugwi wa FC Barcelona agifite imyaka mikeya. Rero uyu mwana nibwo bwa mbere abashe gusinya amasezerano na FC Barcelona ndetse y'imyaka myinshi, kubera ko ari we mbona kazoza wa FC Barcelona. Munyamakuru, iki kintu wacakiriye gute kubona Lamine Yamal yabashe gusinya amasezerano maremare? Lamine Yamal yafashije abantu benshi cyane, tugiye turebe ahantu hatandukanye. Gusinya amasezerano y'imyaka ishika kuri 6 2030 niho amasezerano yo azoshira, kandi yongera bamuheza 10 nimero 10 yo ku mugongo. Kuko twagiye tubona ba Messi, ba Ronaldinho, aba legend nyine bagiye bakinira Barcelona, kuntu bagiye bafata ira nimero 10 bagiye bakinira make bagiye bakina, kandi bakina neza cyane, kandi bari defend cyane. Kuko nyine muri equipe umuntu ufata 10 yaba ari umuntu ukomeye cyane. Turebye muri Barca cyane, abantu bagiye bafata imyambaro bambaye 10 n'abantu baba legend, kandi n'abantu bakomeye cyane, kandi n'abantu batanze umusaruro muri Barcelona. Rero uyu mupeti nyine nimero kera ikaba yatangiye kugurishwa, yatangiye ku munsi w'ejo, nuko niho yabashe gusinya n'amasezerano. ubu ngubu imipira yiwe ikaba yatangiye gucuruzwa hariya mu iduka ya FC Barcelona. uyu ni umupeti ubashe gusinya amasezerano akiri mutoya, ndetse akaba ariko akina kuri no nimero 10. Yabashe kuvuga amajambo akomeye cyane, aravuga ati ntiyaje gufyina cyangwa se ntiyaje gukina muri uriya mugwi, ariko yaje kwereka yuko ari ku rwego rw'iriya nimero. Tureze muri iyi season yavuze ngo yo afite objectif yo gutwara ibikombe bibiri biremporta cyane. Igikombe cya mbere ni cya Champions League, igikombe cya kabiri ni Coupe du Monde ya 2026. nicyo gihe izotangira, kandi icyo gihe izoshira. Yego munyamakuru, kandi niyo yaje afite imbaraga nyinshi cyane, avuga ngo uyu mwaka ngo azokwerekana ibitangaza abantu bataramubonaho cyane. Yego akabona abandi baguma bamubaza, eske wewe kiyo nimero 10 baguhaye uzokora ibyo Messi yakoze cyangwa uzomurenza, cyangwa uzokurikira ku izina ryiwe. Iwe ahita avuga ngo njewe sinzorebera kuri Messi, ahubwo nanjye nzokwibakisha izina ryanje kugira ngo menyekane, kandi nibiba ngombwa nzona musumza Messi. Messi yubakishije izina ryiwe, nanjye bitegerezwa kuba ngombwa ko nyubakisha izina ryanje. Niko agiye abwira abashabiki biwe agiye batandukanye. yavuze yuko ubu ngo agiye kuzoza agerageza gutsinda ibitego byinshi cyane, ndetse uyu musore ukiri mutoya akaba yijeje igitangaza abafana ba Barca nyine, kuko azobasha gutwara ibikombe. Burya turebye yarataramenyera ligi neza, gutsinda ibitindo, yarataramenyera neza ligi. Yari umukinnyi ukina neza, acenga neza, utera amasantre meza, ariko gutsinda bikamunanira. Ariko baratsinda ko si cyane kuntu twara tubona yakunda gutsinda. Ari bimwe bitsindo byinshi twara bimunanira turebye ku myaka yiwe, ariko turabyize muri izi sezo zibiri ziri imbere azokwerekana ubuhanga kaba Messi yagerekana. Iwe kandi yatanze n'isezerano ngo iwe ngo ashaka kubakisha izina ryiwe, apana kugendera ngo kumukinyi yitwa ngo Messi cyangwa kubakinyi bitwa ba Neymar. Iwe ngo ashaka nawe yubakisha izina ryiwe Buraya. Yego ugize neza, reka dusimbira kuri Ter Stegen. Ter Stegen nawe ni umukinyi
asanzwe batakimuha ikibanza hara mu mugwi wa FC Barcelone ku mpamvu z'uko babashe kugura umunyezamu wa mbere ndetse na Sezini ubwiwe akaba ari wa kabiri, iwe akaba ari umwanya akaba ari ku mwanya wa gatatu. Rero babashe kumusezera bamubwira ngo nashaka undi mugwi, arabyanga. Kugeza n'uno munsi Ter Stegen ariko shakishwa n'amatima atandukanye, ariko amakuru mashasha nuko na Man City yinjiye muri iyo competition kureba ko bokukana uno mu gardien wa FC Barcelona. Tunarebye mu bisanzwe Ter Stegen amaze gukura, amaze gusaza, yatanze byinshi cyane muri Barcelona, yatanze ibintu bifatika, yabahaye ibikombe, yabahaye ibintu byinshi nyine. Kubw'ibyo aramaze gusaza, Barca kabishaka undi ntarasaza cyo sinuzanye naco, ntarasaza gusa amaze igihe kirekire akinira uyu mugwi, ariko kandi uyu ni umupeti ndetse murero iherutse babasha kubona ko yigaragaje mu itimu yabo. Ubona yuko Man City ibona yuko yo bumuramprasa mwiza ura mugarde wabo Anderson, ico ni igikorwa kidasanzwe, ndetse ko ndabona nkuko nawe ubwiwe ntiyo cirengagiza nubwo yarashaka guharanira kiriya kibanza ciwe ca mbere, niko yari yavuze, ariko bivanye n'iriya timu ukuntu urebye neza cyane ukabyitegereza. Twaje gusanga Barcelona ishaka yubakirwe make ku bapeti, ntishaka abasaza. Cyo gituma yashaka gusohora Ter Stegen bakaza n'aba Garcia abandi kugira abapeti bagikomeye bagifite imbaraga kugira bakinire Barca bashike kuri objectif. Nibyo Hansi Flick yagiye avuga atangaza yashaka abapeti, naho Man City yahise mushaka n'andi ma equipe yagiye mushaka cyane, ama equipe atandukanye ashaka Ter Stegen. Kandi tunarebye Ter Stegen hara muri Barca nta n'umwanya gifite, aro Eric Garcia no titulaire, kandi tukongera tukabona ba Sezini bose barahari. Avuga kuko aharanira ikibanza cy'ibibazo ushaka kandi ku umunyereza cyangwa se umunyezamu wa mbere. Icyo kintu arakivuga cyane, ariko turebye kuri Hansi Flick ni umuntu atoheza Ter Stegen umwanya wo rero impano twomuha nuko yobasha kuja muri Man City, ko Man City ni timu y'igihangange cyane, kubona iri kumishakisha ndetse yari amahirwe kuri kuko impamvu yazayanga kugenda no kwera ko amatimu mato yari ko yaza mushaka. Rero umunyamakuru akoze kuri no busanguzi tubashije kugira muri FC Barcelona, eka dusimbire hanze ya FC Barcelona bukeya. Turabona uno mukinyi Bellingham yarabazwe ndetse ku rutugu, uyu mukinyi akaba azomara amezi 2 na 3 ari hanze y'ikibuga, ndetse bikavugwa yuko ashobora kumara inkino 10 zose atabashije kuboneka muri uwo mugwi. Urumva yuko ni ikibazo kitoroshe muri Real Madrid kubona itakaje uriya mukinyi wabo wo hagati. Ikindi naco dusimbira hariya ku mukinyi Luis Diaz, nawe ubwiwe ariko ashakishwa na El Al Nassr. Iyi ni timu yo muri Arabia Saudite, ndetse ikanakinwamo na rurangiranwa w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo. Wenyine ubwiwe umukinyi yasabye yuko uyu Luis Diaz amukeneye kuko yoza bagakinana, ariko bariko baramutangaho amafaranga menshi cyane kugira ngo barebe kuko bomwegukana. Liverpool isanzwe yarashizeho miliyoni 100 y'amayero. Urumva yuko abazoshitsa bashobora kumutahukana. Rero uyu mujweri yarasanzwe ariko ashakishwa na FC Barcelona ndetse na Bayern Munich. Iyi Bayern Munich yo yari imaze gutanga miliyoni 65 n'ibice 5 by'amayero byose, ariko kugeza n'ubu turamenya kazoza ko uyu mukinyi wana munyamakuru. Luis Diaz ni umukinyi uzi gukina, kandi umukinyi ubona ipoto cyane, n'umukinyi ubona ipoto tobasha guhusha gutya, ariko Liverpool kirasaba amafaranga menshi cyane, kugira imurekure. Kandi Luis Diaz amaze gutangaza iyi season ntashaka gukinira Liverpool. Ikiba ngo washaka gusohoka muri Liverpool, ariko sasa ikibazo ama equipe yagiye bananiranwa cyane. Tutangiye muri Barcelona ni faranga batumvikanye, turebye za Bayern ni faranga, turebye muri Premier League izindi equipe zageze mushaka, ariko kubw'ubushobozi
ntibyakunze. Ariko muri Al Nassr muri Arabie Saoudite bakaba bamushaka cyane ifaranga, kandi na Ronaldo karamukenera cyane kuko abone umufasha cyane haya kuri set, arebe umuntu umuha imbaraga, baremba bazoshika ku ntsinzi cyane. Yego ugize neza munyamakuru, reka turangirize kuri kuri ano makuru ya Ousmane Dembele. Ashobora kuba mu bakinyi batanu ba mbere bahembwa amafaranga menshi, kuko asanzwe ahembwa muri PSG, niwo mukinyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi, ndetse umuriyoni n'ibice 5 by'amayero ku kwezi. Urumva yuko aramutse atwaye na Ballon d'Or yoba umukinyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi ku isi. Murumva rero yuko uyu mukinyi yabashije kwitwara neza, akaba abashije kugera kuri no ntambwe nziza ishimishije. Urebye Ousmane Dembele akiba muri Barcelona yarakinye, ariko imvune zahora zimuvuruga cyane. Michael mu myaka ishika kuri 5 yakiniye, twovuga ari amasezo 2 yakiniye ataravunika, ari ameze neza. Ariko ikigiye yivuyemo yinje muri Paris Saint-Germain, yakiniye neza, asubiye mu bihe byiwe. Imvune nikeya nubwo zishika, no mukinya akunze gutsinda, no mukinyi wirukanka cyane, uri speed cyane, n'umukinyi uri bien formé, tiboreka kumwezi faranga nyinshi cyane, kuko karabaheza emisaruro mwinshi cyane. Kuko mu myaka yose yashize PSG yari atwara igikombe cya Ligue des Champions, ariko yashitsemo arayihesha. Ivyangane ba Messi, ba Mbappé, ba Neymar bose, ba Di Maria bose, ariko yaje arabikora. Ntiboreka guhembwa ifaranga nyinshi cyane, kuko ari umukinyi ukomeye cyane. Kandi tunarebye ni Ballon d'Or nikaho ari yo, kuko yerekanye ibitangaza cyane, naho byashitse arakubitwa muri Coupe du Monde de Club hamwe na Paris, ariko yerekanye ubuhanga. Nyine match yakwangiye iba yakwangiye, ariko tubonye atwaye Ballon d'Or yo umukinyi wa mbere gutwara, bazahemba amafaranga menshi par rapport y'abandi cyane. Yego ugize neza munyamakuru, turagushimiye kuba wabashije kutwitaba tukabasha kubwira aba fans ba Achieve Your Dreams cyangwa se abakunzi bacu, mukomeze muryoherwe n'umupira w'amaguru.